Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Yeah, ni 001 plus 257 Green City Shop Boy Chuma aka Kokoriko bingwa matangazo. Ni kwa kuni nyene mi people ndabaramukice murameze neza, ni iminsi yari haciye, iminsi mikuru yaciye mu yonye Noel imeze fresh. Ibintu byagenze neza ariko ntitwari bwabona sivyo, ariko muri kano kanya ntamvuga ati no mwanya aya masaha meza akarere urabona gasa neza ati nze guhura namwe tuyage nkuko nta manda borohereza ndabazanira ibihangange mu muziki ndundi cyangwa muri rusangi umuziki w'imuyinga sivyo none, ariko neza na neza murabizi ni kwa kundi je namana bigenza, turabaho turabana turigana turagenda tukagendana turirwa tukirirwana turajya, ariko kujyana si vyiza urumva tusha dusangira. Icyo itandukaniro ry'ivyo bintu ntavyo nzi gutandukanya, ingene tujya ntitujyane mugatwa dusangira. Uno munsi ndi kumwe n'igihangange nari nabivuze, bamwita ni DJ Selector Man King. Umuntu akomeye cyane gose. Mambo vipi? Bana fresh blog yangu fresh. Karibu aha muri Tarisisi Hope Ministry. Asante sana kabisa. Bana twe tugutegereje cyane gose, twe twarakurondeye n'amakete turashiraka. Ariko gusa ari ngaha nyene sivyo gusa ko mutandondeye cyane, ariko amakuru nawe mfise ko mwandondeye. Ariko Imana yabikoze buturi kumwe ngaha ntango. Ni King the DJ. Yeah. Selector Man. Umuntu akomeye cyane. Yes, nturihendura gato. Ni DJ twavuga ko ari nomero ya mbere mu ntara muyinga. Oya, sinovuga ko gusana kubera nabandi barahari. Urumva jewe sinofuzanishimbe ngo ndi wa mbere no. Bisigure amaze kubona ugukubitira mwigunira. Ntabwo nkubitira mwigunira gusa turi muri industry imwe teza gukundana, nta gupinzanya kuba kuri ariko twese twatumeze neza nta ngorane. Ndashobora gukundana nawe cyangwa dukora bimwe muganka banda gusumbya. Birashoboka, ego birashoboka. Kandi usumbya ni vyiza kumubwira ko umusumbya kugira nawe yige. Ego, ariko muri kano kanya ariko gusa novuga cyose ngaha muyinga nuko ko twese turi kuri meme nivo uko nabivuga. wewe ni King Selector Man yahola muri hari muri hoteli muri Credo, ariko ava twabanje kuva muri Stade Match Garden Hotel kwa Banko, tumaze kuva turi mu katugenda muri Credo Bar Hotel, ariko ubu tuvugana ngiye kuramuswa handi hashasha baswe baranyizera muri Happiness Hotel kwa Tiara ku Mukoni. Uyu DJ rero uragira utubwire muri kano kanya icyo gikundiro ufise, amabare yose ari usanga ari aguma gukenera, buri bare ryose rishushe rivuga ngo King. Uyo King ni kubera iki nakadawa niki? Oya nta by'amadawa, iyo gusa witwara neza mu bantu, abantu baragukunda, kandi niyo ukora ibyo abantu bakunda, abantu barakurondera mu gihe utabiteranijeko. Yes, niko no bivuga mu kirundi ciwacu. Yeah. Turafite aba DJ benshi bagiye bakora neza nga mu ntara muyinga, kandi bavyitwara mu fresh kandi bavuza cyane, ariko tutigera tubona iterambere bashikako cyangwa ntitubone ikintu. Ko we nkawe turamaze kubona ni kenshi no DJ watanguye kuzana selato nga tuvuga ati pitch ni scratch, tukaca tubona ni wewe unayizi kuyikoresha cyane gose, kiretse yuko haro nabandi bana bavuga ati turabimukesha King. Kubera iki kandi mugato tariko turabona umuvuduko nko waruriko. Urumva ikibazo cyahabaye, sinovuga yuko umuvuduko tariho turiko, umuvuduko turiko gusa. Mu ncamake ndibaza ama pitch twese turayakoresha, ariko si bose bayakoresha. Ariko turi mu migambi yo kugura nyinshi kugira ngo nabandi bataramenya kuzikoresha tuze turazibigisha, no mugambi buturiko. Ni DJ King, umuntu akomeye cyane gose, izina gendaza kurivuga cyane gose kwera uri mu bantu batanga inspiration kuba DJ benshi. Mbega wewe niki ubona wipfuza woshikako kiturutse kuri iyo DJ disque joka yawe? Ikintu cyambere nabanza gusaba, tubanza dukosaba boss badukoresha ku cyambere kanza bakadushigikira, bakadutera intege mu byo dukora, bakamenya ko akazi dukora akazi k'ingufu kandi gasaba ubwenge bwinshi cyane. Mu gihe rero batatubaye hafi ngo badufashe atacu kwigezako. Hariho rero mu boss ankakarashaka kukurondera kumba ashaka gutakariza umwanya, ashaka ko kama vile anakuona yani wewe nitakataka hujui vitu, lakini wewe mwenyewe unajua kama unajua vitu. Ni kweli kama unaelewa hapo. Naelewa. Urumva tukintu dushaka abantu badufata mu
mugongo batwizere baduha akazi batwizeye hanyuma icyo dushobora kubabwira bashaka kukidukorera nk'akaro nk'ibyo dushobora gukenera mu byo dushobora gukoresha muri izo business turimo bagadushobora kudutahura kugira ngo dushobore gutera imbere nk'abandi nico twe twifuza muri industry yacu muri rusangi muri kino gihe ama club ugize imisi ukoramo ni menshi cyane mbega wewe warashobora gusaba ni miliyoni credit bakaguha nk'umuriyoni w'amarundi kugira ngo ushobore kwifashisha mu buzima bwawe bwa misi yose icyo nico kibazo rero aba boss baje bafise ariko nashaka kubasaba kubera ko keshi bimwe hakeneye amafaranga ari gihe bashebaza mwakina amafaranga yo kugikirori cyangwa kugira gute ariko twadukira amafaranga yo kugira imigambi yes mu mwaka nashaka kuvuga ati okay ubu unye nkeneye ko mu mwaka uzanzo bafise pitch yiwanje nkeneye ko nzofise imashini yiwanje nkeneye ko nzofise beat speaker yiwanje mu nzu nk'akarorero urumva rero nk'ivyo bakwe kuza baradutara nk'ito babwiye ati dukeneye amafaranga gano kuno ko bakadutahura ko deja twaturi no kukazi kabo ni King agiye kuramutswa muri happiness iwabo w'urukundo she Thierry hariya kumukoni mbega ko hari abandi ba DJ nari nsanzwe inzi aba DJ babiri beko barakorerayo nka DJ B DJ Yuyu abo n'aba DJ bari bariko baravugiriza hajya mbega twitege ko bagiye kwirukanwa oya ahubwo ntibagiye kwirukanwa ahubwo ikintu kihari tugiye gukorana twese tugira urunani rumwe kandi turakundana tuza gukundana ko tuzaturi no kazi kamwe dukora mu boss umwe nta numwe agiye kwirukanwa kwera abantu batekana abakunzi babo bamenya yuko twese tuzoba tuhari hajya chaque vendredi samedi et dimanche kandi babira ko umuriro ugiye kwaka ngahi muyinga tugiye kubaha vibe tugiye kubaha umunezero n'abandi batari babizi babimenyereye ko tuzoba turi muri happiness ari ku mukoni kwatiye yes yani ni selector man King the DJ ariko bino bintu murabona ko ari ibintu bigiye gukomera cyane gose muri happiness aba DJ batatu none cha tugaruka handi nyene nyimba club zariko zirananirwa kuba zoriha umuntu mwezi muha umufungo ukwiye none muri batatu mugiye kurosa umushahara munini Jendi baza vraiment tukatangorana ko nkanje ubwanje shaka kwivugira kuraze ko atavuga umushahara wiwe je nkanje ubwanje ndavuga ko atangorana nimwe kuvyerekanye n'umushahara ibintu bimeze neza nta kibazo kabisa narashimye ko deja yaba ntabishimye biraza ko ntari kujayo ariko kubera nabishimye ntezwa kugenda bino bintu ntibigiye koroha guys reka twibutse yuko kabisa happiness ari bare likomeye cyane gose kandi naho yaravuye hari hakomeye mbega reka tuongere tumubaze kandi mbega muri credo uhasizende muri credo je nta uvuga ko ndahasize ko jewe na amasezerano dufitanye je yaraheze hama ndavansa ngenda handi akumva kugenda ari isoko cyo ndondera uhasigara and tukarazo sigara barapambana barondera uwo zo hasigara niko ndabibona ni DJ ubu tuvugana wewe ugiye kubarizwa ahantu muri happiness hariya kumukoni mbega ni ubuhe buhinga ujanyeyo kubera hari asanzwe hari aba DJ ni kiye kintu wo kwibira kabanga abandi batari ko bararonkajya uko baniza bakurondera ngo ugende kuvuza babonye impano yawe ingene meze sivyo none nirihe banga winjiranyeyo hariya kuburyo abantu bagiye kuronka umunezero ukomeye cyane gose yaje bangana njanye hariya angiye kuba ha vibe bongiye kuba munezero nisoroba ngo ngiye guhindura ngo ivy'abandi bahora bakora oya habo je ngiye kora ivy'iwanje ariko navuga ko bitandukanye n'ivy'abandi ko deje nishobora gukora ibintu bimwe akamema ugiye guhindura kuko ugiye ujanye indi vibe nyimba hari vibe yera ubujanye yirabura sivyo none nkuko bamwita DJ King ndibaza ugiye kuba umwami muri happiness je ndibaza ko atangorana nimwe kabisa n'abantu baravyishimiye bamaze kumva ko ngiye hariya beshi barampaye kaze ndavuga ati murakoze cyane ko nace mbara ko abakunzi banje bakihari deje ko nari nzi yuko abakunzi banje baba batakinyibuka ariko nasanze bakimfise ku mutima mwinshi cyane urumva muri kano kanya kabisa ikintu cyambere no banza kugusaba akajambo kamwe kuri DJB na DJ Yu mugiye gukorana je kintu novuga nuko DJB turakundana DJ turakundana tuyekore umuntu umwe ariko gusa nabo babanda bagira kuhaje babanda yagiye kuhaje kugira ngo banezereze n'abandi gusumba uko vyahora nico gusa je no basaba muri umwe tuvugana yes okay hama ugenda ukebura kandi ko ba DJ nama nakivuze imisi yose aba DJ nimwebwe muragizwa ibiteramo nimwebwe babaza ati muzanende hama ugacusanga ibiteramo nta invite y'abana bo muhira irimwo ugasanga mwizaniye abanyabujumbura gusa no ngaha muyinga dufise abaririmbyi bakora umuziki kijya kintu wewe ukibona gute mbega uruhara ruba ku mu DJ cyangwa ugo ruhara ruba ku mu boss yorganije ivyo bintu aho onya ashaka kigaruka ko gatonya hari gihe ushaka kurondera nk'umusani wonga himuyinga kwa basani ngaha barahari ni benshi ariko mu gihe hagiye ushaka kubarondera mwavugana umushahara ugasanga bamwe barawushimye abandi ntibawushimye ugacusanga abandi ntibaje mico giteramo ariko ko nabivuga benshi je numva ko namana babonye babatumiye je namana babonye vraiment basani wonga himuyinga nabona baje kwakira abandi basani bavuye Bujumbura bakaza ko bakira je niko namanda bibona sinze yuko hari ico mwamura bibonako DJ King tugira tuvugishe ukuri abasani benshi
ndamaze guhura nabo nyimba interviews muzikurikirana abasani bararira cyane yuko hano badahembwa ikindi cya kabiri abasani ntimubakirira aho mwakiriye umusani yavuye Bujumbura bobo baza kwipanga muri show bavuye mu rugo kandi twama twababonye nk'abasisanguzi kuko turi hajya twatuko turareba ibintu byinshi tubona abasani bari kuri invite bakamuhamagara agaturuka mu bantu ico kintu ntubona yuko ari ikintu cyo gukosora hani Muyinga Chende baza antwa kwico kinyamba kihari koko kizagukosorwa ko hama ikindi naco cyo kuvuga ngo hariho abadahemba basane ngahe Muyinga ico nibaza sije no cishura ko ababosi nibo batanga akazi nibo baduha akazi nibaza ahubwo n'abatari bwavyumve banze bavyumve kubisanzwe umusani ategerezwa guhembwa n'impembo kandi vuye ku mubosi ico no saba bosi bangahe Muyinga uzokorganiza ikirori cyose umusani wose azoza ngahe Muyinga vraiment azomufashe nkuko ashaka kumufasha kuko ntaho ushaka kuduga atadugijwe n'undi twese ngaha tuba turi ngaha dufisaba tuba twaraciye kugira ngo tugere ngaha turi nje nanje nifuza ko nabandi boduga bakagira aho abandi bageze niko je nabibona nakuruhije byinshi twabivuze DJ King nirihe terambere wifuza kubona woshikako nkawe nka DJ King terambere je nifuza sini terambere nifuza ndi ngahe Muyinga ariko nifuza ko mu yindi myaka iri imbere ntaba ndi ngahe Muyinga ariko gusa no serekira intara ya Muyinga nk'umu DJ yavyitwayemo neza nkashobora kujabukiza ibindi bihugu n'ahandi hantu ngiye gusorekera Muyinga ico cifuzo canje nkeneye muno mwanya se tugushimira cyane gose DJ King murakoze cyane gose nibaza yuko nikindi gihe tugukeneye tuzokuronka ubu ntangorane vraiment adresse yanje njya nyene na nimero za gupfa nganda yibasigiye ntangorane ndaza ko muhangayitse kugira mu ndondera yebana aka nimero urashobora no kukavugira imbere y'abantu kuko tasisi igera kure yes 69 794 697 mu kirundi ntavyo noshobora ariko bambabarire cyane ndasubiramwo 69 794 697 WhatsApp yanje niyo na pere isanzwe niyo nyene tugushimiye cyane gose guys reka ndabibutse yuko twari kumwe na DJ King umutananirwa kuri scratch cyangwa umutananirwa mu pitching imiziki cyangwa muri no stop zigeze zitandukanye jiba nyiti chuma aka kokoriko bingwa matangazo nipo ndani ya taasisi Hope Ministry nyuma ya kamera kuna mshikaji fulani ambaye ni machachari sana Edward cyangwa kamuita Edra uzoba ubishoboye byose ciao tuze tusubira mu bindi biganiro